Umwe mu bahuza bo mu ntara y'Amakamba ati abanyagihugu basa n'abatemera ko tubumvikanisha barakengera igikorwa cacu. Kuva haba amatora kuwa 12 kwezi kw'icenda 2022 gushika uyu munsi haraciye umwaka n'igice urenga urwego rw'abahuza bo ku mitumba rushizweho. Abashika ibihumbi 40 nibo bari muri urwo rwego. Kuva urwo rwego rushigwaho ruguma ruhura n'ibibazo bitandukanye bitorohereza igikorwa cago. Mbega kuri izo ntambamyi zose abahuza boba basaba iki? Niyo nkuru nyamukuru y'uno Musi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Gushiraho urwo rwego biri mu migambi umukuru w'igihugu yashize imbere ijanye no kunagura intahe yo kumugina. Uyu mugambi ukaba ugamije kunagura no kongerereza inguvu ubutungane biciye mu kugabanya amatati mu kibano hamwe n'imanza ziri mu masentare. Muri kino gihe abahuza bo mu ntara zimwe zimwe ngo ntibatahurwa neza nabo bajejwe gutunganiriza. No mu gisagara ca Bujumbura abahuza ngo hari abanyagihugu babasuzugura. Muri Rusama 2023 indongozi zaraganiriye n'umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana. Zamubwiye ko hari abanyagihugu iyo babahamagaye ngo babahuze n'ababa babitwariye ku matati kanaka batabitaba. Kanyana yabwiye abo bahuza kwabo babagora boza barabereka abajeje intwaro n'umutekano. None uko kutemerwa n'abanyagihugu vyoba biva kuki? Umushingwamanza Emmanuel barakuvye ati mu bagize urwo rwego harabashizweho bataravye ubushobozi n'ubumenyi vyabo. Ivyo bishobora gutera ikibazo iyo badashoboye gutunganiriza ababituye uko vyategerezwa, ari naho hava rimwe rimwe kutemera ingingo baba bafashe. Mu bihanze abo bahuza harimo n'agashiruka bute bahabwa kuko atamushahara baronka. Ngo harabari bitoje muri urwo rwego bazi ko baronsa akazi kabahemba, basanze atari ko bimeze bahitamwo gutanga imihoho. Nkuko hari uwavyiganiye yaga muri ndamukiza 2023 mu ntara ya Ngozi, ngo hari n'abari batanze imihoho mu mabanga y'abakuru b'imitumba kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza mu bahuza. Bamaze gutogwa bagasanga ivyo bari biteze siko bimeze, bahisemo gukura meza. Nako gashiruka bute rero iyo kadatevye kuboneka usanga gahuye n'ibindi bibazo bijanye n'itangwa ryako. Nkuko biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'ubutungane ryo kuwa 19 Nyakanga 2023, abo bahuza baramenyeshejwe ko gutanga ku gashiruka bute biciye kuri ngendanwa vyibonekeje mu tunenge. Niko gusaba umuhuza wese ko yo kuguruza konti muri posita canke kopeki imwegereye, maze inomero ya konti yiwe akayishikiriza urongoye sentare y'intanga imwegukira kugira bariyo izoziracishwa ko kagashiruka bute. Hariho rero abahuza bagize ico basaba. Igitega abahuza bisabira kuronswa inyigisho kugira barangure neza ivyo bajejwe. Ivyo bahurizako n'umushingwamanza Emmanuel burakuvye. Uyakongera ko kobona bashiriraho agatabu kabereka uko ibikorwa vyabo bitunganijwe. Abahuza bo ku mitumba barasaba kuronswa aho bokorera kugira baronke naho babika amadosiye yabo akingiwe. Mu kazi kabo ngo barakenera n'imyambaro imwe nk'amakoti n'ibirato bibarinda imvura mu gihe baba bariko baraja gutunganiriza abanyagihugu. Navyo nyene basaba kubironswa. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.